Shalom shalom bene data, turongeye gushimira Imana kuri uyu mwanya w'ikiganiro kandi turabaha ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Muri kumwe na Apotre Irandagiye Pascal, akaba ari mwongere mu ishengero rya Agape Full Gospel mu Burundi. Kazere mu kiganiro ca Family Work ca Makiba ku munsi nk'uyu kuri BTV. Ego turabaha ikaze mu izina rya Yesu. Turashimira Imana rero yongeye kuduha uyu mwanya wo gusubira kuganira amajambo y'Imana. Twese twariko turakurikirana muri iyi minsi cyane twiga ku gitabo Paulo yandikiye Abanyefeso, icete Paulo yandikiye Abanyefeso. Hanyuma kuri uno munsi tukaba tugeze mu gice ca gatatu, tukaza gusoma kuva ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 20. Reka tunyarukije dusome mu izina rya Yesu. Paulo asabira Abanyefeso ngo batahura urukundo rwa Kristo. Murongo wa 14 uravuga ngo nico gituma mfukamira data wa twese w'imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa, ngo abahe nk'uko itunga ry'ubwiza bwiwe riri kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima mubihawe na mpemu wiwe. Murongo wa 17 uravuga ngo Kristo abe mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo mugize imizi ishinzwe mu rukundo n'amabuye y'itanguriro agubatswemwo, mugire inkomezi zibashoboza gutahurira hamwe n'abera bose uburebure bw'ubwaguke n'ubw'amakika n'ubw'igihagararo n'ubw'amajepfo ubwo ari bwo. Mumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa, ngo mubone kunengeserezwa mushitse kunengesera kw'Imana kose. Nuko ishobora gukora ibirengeye cyane ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira vyose, nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri. Icubahiro kibe icayo mu ishengero no muri Kristo Yesu kugeza kubuzukuruza bose b'ibihe bitazoshira. Amen. Aya niyo majambo y'Imana tugiye kuganira kuri uno munsi. Ngira nk'uko twagiye turabivuga mu ntangamarara muri iki gitabo Paulo yandikiye Abanyefeso, mu yandi majambo Paulo aya majambo yayanditse ari muri mugasho i Roma. Ni igitabo yanditse mu myaka ya 61 inyuma ya Kristo Yesu yuko aza mu isi. Ariko Paulo mu gusubira kwibutsanya gato yarabaye muri iki gice cyo muri Efeso, ahaba umwanya utari muto, ahamara imyaka hafi 2 abwira ubutumwa bwiza bo muri aka gace. Ariko noneho kubwo impamvu z'ubutumwa bwiza n'ubundi yisanze ari mu gasho i Roma, atakindi azira gusa kwamamaza inkuru nziza ya Kristo Yesu. Hanyuma Paulo amaze rero kumva ubuzima babandanijemwo, yumvise yo bandikira ikicete, ariko noneho ntiyandikira Abanyefeso gusa, ariko yandikiye n'amashengero yose ari muri ako gace, cyane ko muri Asia Minere. Hanyuma rero ugiye kuraba neza iki gitabo c'Abanyefeso cyose gihagaze kuko Paulo yari kararemesha ishengero mbere na mbere ya muri Efeso, ariko ishengero ryose muri rusange natwe turimo. Yari karabaha ico no kwita urufatiro, ico no kwita fondation, ico no kwita ama principe y'urufatiro kugira ishengero rishobore kuba ho ari rizima rihesha icubahiro data wa twese. Ugiye kuraba rero muri iki gice tugezemo ca gatatu, Paulo yari karavuga ibintu bibiri bikomeye. Ubwa mbere na mbere yari karabwira ishengero ryo muri Efeso, uno munsi akabwira jewe nawe, abwira ngo mugire inkomezi zo mu buryo bw'impemu. Ica kabiri yababwira ngo mutahure urukundo rw'Imana. N'ibintu bibiri by'urufatiro mu ishengero. Ishengero ari wewe ari jewe, iyo hataragera ushobora gutahura akamaro k'inkomezi zo mu buryo bw'impemu bitandukanye n'inkomezi zo mu buryo bw'umubiri,
ndaza kugikera ko hanyuma wongere utahure by'ukuri mu rukundo rw'Imana. Bisobanura ngo iryo shengero muri rusange nk'umuryango w'abana b'Imana canke wewe ku gatwe ka wenyene, bari majambo nta ushobora kugera utaratahura iryo banga. Ugiye kuraba rero Paulo ku murongo wa 14 ugeza ku murongo wa 16 niho ariko aravuga cane ribanga ryo kugira inkomezi mu buryo bw'imwemu, apana mu buryo bw'umubiri. Kubera iki? Imwemu yacu ni imwemu, kandi ugiye kuraba naho umubiri n'umubiri rimwe na rimwe vyama bifise iki, bifise aho bihurira naho bidahurira. Ugiye kuraba rero turasaba kugira inkomezi mu buryo bw'imwemu. Kuki iyo umuntu afise inkomezi mu buryo bw'umubiri, ko nta karoro gasanzwe, kwera uba wariye ibiharage, umuceri n'izindi mfungwa zitandukanye ugakomera, bagasanga ufise ibiro 50, 100, hari abagera ku 200 mbese birenga. Izo ni inkomezi zo mu buryo bw'umubiri. Ariko naringana nakubwire ngo no mu buryo bw'imwemu urashobora kugira inkomezi zikomeye cyane. Kandi nkuko tuzatubona mu buryo bw'umubiri, umuntu afise inkomezi mu buryo bw'umubiri si ikintu cyose gishobora kumwihanga. Iyo umuntu abonye afise inkomezi agaca ku tuntu duto twari two twose tumubonye turahunga. Nanyine amaze nakubwire ngo akamaro by'ukuri ko kugira inkomezi mu buryo bw'imwemu nako. Nakubwire ngo intambara turimo canye ahantu turi muri nosi hari intambara zo mu buryo bw'imwemu. Iyo rero udafise inkomezi mu buryo bw'imwemu, uri umukirisitu ntibikunda ko ushobora guhagarara wene. Paulo renga ariko arababwira ku murongo wa 14 ababwira ngo iki, ngo nico gituma fukamira data wa twese, uw'imiryango yose yo mwijuru niyo mwisi yeteregwa. Aya ariko arabahamagarira gutahura icagira avuga ngo abahe nk'uko itunga ry'ubwiza bwiwe riri kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima mubihawe na mwemu wiwe. Hari ijambo rikomeye Paulo ariko aravuga ngo abaye nk'uko itunga ry'ubwiza bwiwe riri kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima mubihawe na mwemu wiwe. Iramabwire ikintu gikomeye. Ugiye kuraba aha muri ino si hari intambara nyinshi, mugabo igihe utaremeshejwe n'inkomezi zo mu mutima vyose biraba amazi by'ukuri. Iyo ufise inkomezi zo mu mutima bituma urema, nubwo uri kurasha mu bihe bitoroshe, nubwo uri kurasha mu bintu abantu bose badasobanukirwa, mugabo ikintu gikomeye ibanga ufise ryo imbere mu mutima bituma uca mu kibazo abantu bose bibaza ngo ntuzogisohokamwo, ukavamwo ukarengana wene. Yesu bwiwe niyo yavuze amajambo akomeye, yavuze ngo mwisi muzohura n'amagorwa menshi, ariko nimuhumure kuko naranesheje. Ugiye kuraba ubuzima tubayemwo n'ubuzima butangaje, hari intambara udashobora kumenya yuko ari intambara. Uno munsi ndizera yuko abantu benshi igiteye ikibazo muri ino si hose, uhereye mu bakomeye n'aboroshe, ibihugu vya rutura n'ibibayabaye, uno munsi hari ikiza ca coronavirus. Ubu ni abantu bose bari mugarekana kubwire ivyo turavyumva hirya no hino biriho, ariko mbese no mu gihugu cacu hari izindi ntambara tuba turimo zo mu buryo bw'imwemu. Bamwe bashobora kuba bugarijwe na malaria, abandi bashobora kuba bugarijwe n'ubukene runaka, abandi bashobora kuba bugarijwe n'agashomeri kanaka, n'izindi ntambara zo mu buryo bw'imwemu. Rimwe na rimwe hari igihe uzukibona ukibaza ngo ni gisanzwe, ariko inyuma yacu hari intambara zo mu buryo bw'imwemu. Na nyine nakubwire ngo ibanga rimwe ni iryo nyine. Iyo ufise inkomezi mu buryo bw'imwemu, iyo ufise inkomezi izimbere mu mutima, ndakubwiza ukuri ngo urarema nubwo ivyo bibazo vyo ariko biraza. Ikibazo uzi ko ivyo bibazo vyoza, oya, Yesu yavuze ijambo rikomeye tubwirizwa gutahurira hamwe twese. Yavuze ngo mwisi muzohura n'amagorwa menshi. Ivyo nuko biri, nta namwe ushobora kubikwepera, nta namwe ushobora kubikwepera. Ariko hano honyene bitandukanira nuko uri muri Kristo Yesu, ufise izo nkomezi zo mu mutima, ndababwiza ukuri niwe azonesha wenyine. Kubera iki? Arahagarara ivyo bintu bikaza,
nanatanze akarorero nk'abajya abantu usanga bafite ibiro byinshi mu buryo bw'umubiri, hari utuntu tudashobora kumutera ubwoba. Kubera iki? Iyo kaje karamuraba nawe kakagira ubwoba kagahunga. Ariko iyo muri izi ntambara zose zo mu buryo bw'impwemu tugenda ducamwo, ndakwifuriza by'ukuri kugira inkomezi zo mu buryo bw'impwemu. Aha rero Pawulo yari kaributse ishengero ati nakubwire neza, wewe nk'ishengero rya Kristo ntushobora kubaho udafise inkomezi mu buryo bw'impwemu. Ushaka ufise ibiro byinshi, ushaka ufise izindi nkomezi, canke uteye ubwoba, bakina amakarate, bakina n'ibindi byose, ariko nanone narubwire ngo ibanganire rimwe kuba ufise inkomezi mu buryo bw'impwemu. Kubera iki? Pawulo yarazi neza yuko intambara tugwana muri ino si, rimwe na rimwe hari igihe twitiranya ibintu ugasanga umuntu ariko aragwana ukutariko, ariko biravuga ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso, ariko tunigana n'impwemu mbi. Mu yandi majambo, ikintu abantu babwiriza gutahura neza, intambara turimwo sizi inyama n'amaraso. Oya, mushobora kubona ngo mufitaniye ikibazo, siwe mufitaniye ikibazo. Inyuma ya kijya kibazo hari impwemu mbi ibiri irakurondera kugira ushobore kugirira nabi. Rero iyo udafise inkomezi mu buryo bw'impwemu, no kuri birakugora cyane, ugasanga uri kurahangana n'umuntu kanaka, ariko noneho nawe ibyo arimo ntavyazi. Nshuti mukunda uri kuranyumviriza, nayo nakubwire ngo ishengero, turivuze ishengero, wumve jewe wumve wewe, kuko wewe birirambwira neza yuko uri ingoro ya mpwemu yera. Udafise inkomezi zo mu buryo bw'impwemu biragora cyane. Za ntambara zizoza, ariko usange waneshejwe, usange wavuze ibitari byo, usange wakoze ibitari byo, usange wagiye guharira na kanaka. Ngira naguhamagara inshuti yanje ngo niwasanga uri mu kibazo n'umuntu runaka, niwasanga uri kurashwana n'umuntu kanaka, mupfa ivyo mwa muri ko murapfa. Ngira nabwire ngo urashobora kuvyitiranya wibaza ngo ni intambara yo mu buryo bw'umubiri, ariko Bibiliya suko itubwira. Intambara ni intambara zo mu buryo bw'impwemu. Inyuma ya kijya kibazo ubona hari impwemu igiherekeje. Rero ngira ushobore kunesha ibanga rimwe, wakira inkomezi mu buryo bw'impwemu mu izina rya Yesu Kristo. Reka mabwiza ukuri, arakaroro gahora kantangaza cyane. Yesu bwiwe, Yesu Bibiliya tubwira ngo niwe karorero kacu tubwirizwa kwisunga, kandi niko biri. Mu bugaragwa yamaze iminsi 40. Ubwa mbere na mbere yari isonzesheje, amara iminsi 40 atajya kandi atanywa, arimwe asenga. Ariko birimbwira ngo iki, ngo iyo minsi 40 iheze aja mu bugaragwa, maze noneho ageragezwa nande? Ageragezwa na Satani. Satani ntatinya, Satani ntaraho ngo visira 200 cyangwa visira 150. Satani ntabwo gutinya ngo bisa amafaranga menshi cyangwa urumukene. Satani ntagutinya ngo warize cyane ni wize. Satani ntagutinya ngo urakomeye cyangwa urahambaye cyangwa uroroshe. Ngira nakubwira, Satani yagerageje umwana w'Imana, nawe akuronde joro n'umutaga, ariko kumunesha ntibishoboka udafise inkomezi zo mu buryo bw'impwemu. Satani yamuteye ibitero bikomeye cyane, ariko ikintu kiryoshe, kuko Yesu nawe sinovuga ngo yari umunyenkomezi gusa, ahubwo niwe yari inkomezi. Maze none ikintu gikomeye, mu mutima we yari yuzuye, yari amaze iminsi 40 yisonzesheje asenga. Ariko ikintu kiratangaje cyane, none nyamba yateye umaze 40 jours, iminsi 40, none we nawe gusenga biragoye, gusoma ijambo ry'Imana biragoye. Rimwe na rimwe rero ikintu n'ikintu kitoroshe, agutera buri munsi. Hari igihe agutera mu vyiyumviro, hari n'igihe agutera rimwe na rimwe neza ukabona umuntu araje utazi yavuye, ukamengaje mu vyawe, akuzana ibintu vy'intambara. Reka nagenda nakubwire ngo hari yindi mpwemu iri inyuma yavyo. Ntunigane na kanaka, hari impwemu ibiriko iramukoresha. Nyamba Satani rero yateye Yesu amaze iminsi 40 ati adafungura. Ejo nakirengane, nizera ko amaze gutahura neza ico ndiko ndavuga. Nakubwira ngo intambara turimo si y'umubiri, ni intambara yo mu buryo bw'impwemu. Ikintu rero gitangaje Yesu yavuze, undi munsi naravuga ngo
aho nyine yari karagerageza Satani aramubwira ngo akira, mbega ntiwohindura aya mabuye agacika umutsima. Kubera iki? Yamufatiye ahantu yari ashonje, biri clair iravuga neza ngo Yesu amaze iyo minsi 40 arasonza. Satani amufatira aho nyene muri bezwe, mu kintu yari akeneye. Araza aramubwira ngo none ntiwohindura aya mabuye agacika umutsima. Ijambo rero rinezera cyane. Yesu yavuze ngo iki? Yavuze ngo umuntu ntabwo atungwa n'indya gusa cyane n'imitsima gusa, ngo aratungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa kuhoraho. Imana ishimwe cyane. Nanjye narakubwire ngo ugufungura kwawe kuva ku wa mbere kugera ku wa Mungu, indwi ya mbere igahera, indwi ya kabiri igahera, ukwezi kugahera, ariko ugasanga by'ukuri mu mubiri uri kuragaburira umubiri. Nanjye naragutera intege nshuti yanje uri kuranyumviza muri kano kanya, wimenyereze kugaburira impwemu yawe. Kubera iki? Biraba ngo kwimenyereza k'umubiri kugira ikimazi muri biki, ngo ariko kwimenyereza mu buryo bw'impwemu kugira ikimazi muri byinshi. Ibanga ni ukwibira rero, ni byiza urafungura kandi ufise ibikwiye, mbese n'ibirenga birashoboka. Ariko nanjye ndakubwire ngo hari ibanga rikomeye. Ishengero ridafite inkomezi zo mu buryo bw'impwemu ntirihagarara. Cyo kimwe n'umukirisitu adafite inkomezi zo mu buryo bw'impwemu ntashobora guhagarara mu ntambara turiko turagwana nazo. Ego, icyo ni cambo rikomeye cyane ubwirizwa kumenya. Mwene data, nyamba Yesu yavuze ngo umuntu natungwa n'imitsima gusa, ngo ariko aratungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa kuhoraho. Imenyereze kujya ijambo ry'Imana, imenyereze gusenga buri munsi, kugira none wakira izo nkomezi ushobore guhangana n'ibibazo turiko turahangana navyo. Kuko nari ngira ndakubwire ngo ikibazo si uguca muri bijya bibazo ushobora guhura navyo, kuko uno munsi biriho kandi nari ngira ndakubwire ngo nejo bizohaza. Mugira ibanga ririmwo nuguca muri byo ufise inkomezi z'imbere mu mutima, atari ukuratsindwa maze noneho bikaba bicana. Hanyuma noneho ugasanga ntabwo ukiri mu migenderanire myiza n'umuremyi wawe, ugasanga ntabwo ukiri mu migenderanire myiza mbese n'abagenzi bawe. Kubera iki? Ntiwigeze umenya ko intambara turiko turagwana ari izo mu buryo bw'impwemu. Irindi jambo Paulo yavuze neza muri iki gice rigira kabiri, yari karabwira ishengero ryo muri Efeso impamvu babwirizwa gutahura urukundo rw'Imana. Iyo mwene data turi kuranyumviriza nshuti y'umusaraba, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ataraza ashobora gutahura ijambo ryitwa urukundo rw'Imana, ntashobora kubandanya urugendo turimo. Kubera iki? Usomye ngaha ku murongo wa 18 havuga ngo iki? Ngo mugire inkomezi zibashoboza gutahurira hamwe n'abera bose ubukika n'ubw'igihagararo n'ubw'amajepfu ubwo ari bwo, mumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa. Hano turi ku murongo wa 19, ngo mubone kunengeserezwa mushitse ku kunengesera kw'Imana kose. Nangira nabwira ngo gushika muri plenitude, reka nitizira ijambo ry'igifaransa, gushika mu kunengeserezwa rwose. Ibanga nire rimwe, taratahura urukundo rw'Imana biragoye yuko ushobora kwegera imbere muri urugendo turimo. Kubera iki? Bibiliya irambwira neza mu cete ca mbere ca Yohana igice ca 3 umurongo wa 16 uragaragaza cyane ingene Kristo Yesu bwiwe yatanze vy'ukuri ubugingo bwiwe ku bwacu. Iyo ni isinye, ni kimenyetso cy'urukundo rukomeye cyane rw'Imana. Usubiye naho muri Yohana 3:16 nahone harabivuga cyane, avuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi arigo gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese anagomba kuhagarara ntazopfe rubi, ariko azahabwe ubugingo budashira. Bene data muriko muranyumva muri kano kanya, ibanga rihari ni ryo gutahura ivyari vyarabaye muri kahise, mbese no kumenya ikintu Kristo Yesu yakoze by'ukuri. Narine nakubwire ngo isi yinjiye mu gatengo uhereye kera, igihe Adamu na Eva by'ukuri bava
mu migenderanire myiza n'Imana. Isi yinjira ahantu idashobora gutorera inyishu ikibazo barimo, kubera ikibazo gikomeye cyane twabonye kandi n'ubu kihari, ni ikibazo cyitwa icaha. Rero babwire ngo ibintu byose tuza tubona mu isi vyenena kuri ikibazo c'intangamarara citwa icaha. Igihe rero Adamu n'Eva bamaze kuva mu bwiza bw'Imana, icaha kirinjira, isi yinjiye mu gatenga. Niho tubona ubwicanyi. Ikintu gitangaje, rimwe na rimwe hari igihe abantu bavuga ngo ubwicanyi ni uko wabubonye hirya no hino. Oya, umva, Kayini tubona neza ubwa mbere na mbere agurukira kuri Abeli mwene wabo, bavukana mu maraso, vyose basangiye, ariko none hamugurukirako aramwica. Ikibazo cari icahe, nuko bari bamaze kuva mu bwiza bw'Imana. Guhera ico gihe ibibazo vyinshi gushikana bugingo n'uno munsi. Rero Imana irakiraba neza, irabongana ati ikibazo ko camaze kuza mu isi, inyishu yobyara. Kanyarukije niho tubona rero iri jambo ryaje, aho Imana ubwayo yagombye kwiyuzuza n'umwana w'umuntu, ariko itanze Kristo Yesu, kugira ngo abamwizera bose ntibazopfe rubi. Icatumye aza, yaje gutorera inyishu ikibazo mu isi cari carabuze inyishu. Naco cari icaha. Kubera iki? Icaha nico kuva kera catandukanye umuntu n'Imana, kandi ubugingo n'uno munsi icaha nico gitandukanye umuntu n'Imana. Imana iri hafi yacu, mugabe y'icaha kimaze kwinjira hagati y'umuntu nayo biba birangiye. Bibiliya iravuga neza ngo amasengesho y'umunyabyaha ni nk'induru by'ukuri mu matwi y'Imana. Umuntu amaze kwinjira muri iyo si y'ivyaha atandukana n'Imana. Aha rero n'ahantu hakomeye cyane. Kubera iki? Paulo yari kaributsa iri shengero, abwira ati hari ibintu mubwirizwa kwama mwibuka cyane. Muze mwamwe mwibuka urukundo ingene Imana yabakunze itanga Kristo Yesu. Kristo Yesu nawe araza kugira impongano y'ivyaha vyacu, kugira ngo abamwizeye bose, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye, ntibazopfe rubi, ariko bazohabwa ubugingo udashira. Unyemene maze vuga aka kantu gatoyi, hariho muri ayo majambo yo muri Yohana 16 harimo ibanga rikomeye. Haravuga ngo umwizera wese, reka mbabwire, Kristo Yesu yaraje mu isi, twamuhawe nk'ingabire iruta izindi ngabire zose. Kumwakira no kumwizera biraguhereza itike, biraguhereza by'ukuri ubushizi bw'amanga, aho uhindurirwa amateka, ntuzupfe rubi. Ahantu ndashaka untahure gato. Kubera iki? Urupfu ni denominateur commun. Urupfu tugihurirako. Ukomera, woroha, ugira amafaranga menshi, uri umukene, urupfu turuhurirako. Mugabe ikintu gitandukanye n'icaha. Bibiliya iravuga ngo ntazopfa urupfu rubi. Impfu burya ntizisa. Oya, impfu burya ziri kubiri. Hari urupfu rubi, hakaba n'urupfu rwiza. Bibiliya irambwira ngo hahigwa bapfira mu mwami. Kubera iki? Bo baba baruhutse imiruho yabo ya hano mu isi. Ndabubwira nshuti yanjye uri kuranyumva, icambere wotahura, mbere na mbere Yesu ntabwo yaje turonke ibikwegana, turonke ama etage, turonke ivyo hejuru n'ibindi vyo. Mbere na mbere Yesu yaraje abimpongano y'icaha canje nawe. Icaha kimaze kuhava, ncika umwana w'Imana. Kandi ica kabiri, maniteguriye kwinjira muri rwa rupfu rwiza, kubera rumbera umuryango guca mbandanya ubuzima budazoshira bwo kubana n'Imana yanje ibihe byose. Ngiyo assurance ya mbere ikomeye. Mwene data uri kuranyumva, kandi Paulo yari kariributsa ishengero. Nari nakubwire ngo uno munsi nyemerera gutera intege mwene data. Vyoshe ukaba uri kuraca mu buzima bwoye. Vyoshe ukaba uri kuraca ahantu nawe udatahura. Vyoshe ugasanga uri kwa muganga, uragwaye canke uragwaje, ariko reka nakubwira, ukaba uri muri Kristo Yesu, humura, ukomeze, hari ibanga kandi hari n'itandukaniro. Nawe ndagutumira nshuti yanje, ushobora gusanga utarizera uwo mugabo. N'umugabo akomeye hambaye, yapfuye arazuka. Abandi benshi barapfuye, n'ubu baracari mu mva. Ariko uwo mugabo Kristo Yesu, umva, imvu bwayo yaranse yuko ishobora kumuguma. Akarero kamwe nobaha n'umugabo yitwa Lazaro.
Lazaro birambwira neza uko byagenze, ariko noneho yari umworo, ariko noneho igihe kimwe arapfa. Bibiliya imbwira ngo apfuye kuko yubaye Uhoraho, ngo abamarayika baraza baramutwara bamuterera mu gikiriza kwande kwa Aburahamu. Bibiliya imbwira ngo n'umutunzi bari bafitanye imigenderanire mbwa atari myiza nawe arapfa arahambwa. Nuko bimeze ko ijambo ry'Imana rizokwama ririho ibihe byose. Mwene data, nagomba nongere mvuga aka kantu, gutahura urukundo rw'Imana n'ibanga rizotuma ukomeza urugendo rwawe, iyo byoroshe, iyo bikomeye, ukamenya neza yuko uri mu buntu n'imbabazi z'Imana. Ndangirize kuri utu tuntu tubiri nsubiramwo. Icambere Paulo yari kaributsa ishengero. Mbere na mbere yari arababwira ngo mutahure by'ukuri inkomezi zo mu mutima zibashoboza kubandanya naho woca mu byoroshe no mu bikomeye. Icya kabiri Paulo yari karabwira ishengero kandi ari karatubwira uno munsi no gutahura urukundo rw'Imana. Nari narakubwirira ijambo ndangiza. Kristo Yesu aragukunda. Kristo Yesu aragukunda. Kandi nongere nakubwire ngo Kristo Yesu aragukunda. Umuhereza ubugingo bwawe, umuhereza ubuzima bwawe, abamukurikiye barabizi, abamutiriye bafise intahe, ntabwo atetereza, ntabwo amaramaza, kandi afise amasezerano menshi. Nangena nakubwire ngo ibanga ry'ubuzima bwawe rijwe muri Kristo Yesu. Kumuhereza ivyawe no kumwizera bizotuma hari byinshi utahuzwa nawe, kandi nyuma y'ivyo vyose ukarangiza uzaba muri ino si. Iranakubwire ngo nitike ikomeye uzohabwa yo kuja mu ijuru. Hirya ya Kristo Yesu hari urubanza, hirya ya Kristo Yesu hari amahonero, ariko muri Kristo Yesu hari ibanga by'ukuri yo kunezerwa, yo kugubwa neza, yo kurangiza ubuzima bwawe neza muri ino si. Niyo mpamvu nagutumirira mwene data, je turi kuranyumviriza, wagerageje byinshi, ariko rero ugaragaze Kristo Yesu nawe. Imana ibaho umugisha. Uwo Kristo Yesu ko yari arejo ni kwari kandi kazokwama ibihe byose. Imana ibaho umugisha. Ubwo zobandanya nibikurikira mu biganiro byo mu minsi ikurikira, uzokomeze gukurikirana ikiganiro ca Family Walk kuri BTV. Hanyuma ari icubaza, nimero za telefone ni 79 599 371. Imana data wa twese ibaho umugisha. Murakoze.